Mukama turi imbere yawe nk'ubwoko bwawe, turi imbere yawe nk'abasamuragwa b'ibwiza bwawe, turi imbere yawe twicikisha amaraso meza ya Yesu Kristo, turasabwe ngo urukundo rwawe rutweze rwose, turasabwe ngo imbabazi zawe zitubeko, turasabwe ngo ububasha bwawe butubeko, turi imbere yawe tuzi neza ko uri Imana mugira neza, uri Imana itabara kandi uri Imana itera iteka abayituye. Turaje kugusaba umugisha muri uyu muturuturu, turaje ngo uruhare rwiza rw'amahoro y'umutima rukomoka iwawe muri twebwe. Dawe wa twese ubwihagiye mu ijuru, ishize imbere yawe iri sengesho ryo gusaba ugukira no gukisha imitima, kurindwa no kurinda igihugu, nirengagije ingabirano yo kubaho mu buryo bw'ubugingo butangwa nawe. Mukama duha umugisha kuko turi abana bawe, duha umugisha ushingiye ku rukundo rwawe, duha umugisha ushingiye ku mbabazi zawe, duha umugisha ushingiye ku budahangarwa bwawe. Ni wowe wenyine nyagora ku ngoma ushobora gukora ibikomeye mu buzima bwanjye. Ndi imbere yawe kandi ndi mu rugendo rwo gutangura kugukunda no gukunda ijambo ryawe n'umutima wanjye wose n'ubwenge bwanjye bwose n'amagara yanjye yose, kandi nshobore kubana na wewe ubuzima bwanjye bwose bwa buri munsi. Amen. Dawe ndagusabye urinde twebwe abana bawe, tugirire ikigongo, tugirire neza, twereke inzira y'ubutabazi bwawe, duhe kuguma mu rukundo rwawe, utubere umuco n'umugisha. Eka no mu bihe by'ibigeragezo nuduhe inkomezi, izina rya Yesu Kristo udufashe kudacika intege. Amen. Twebwe abana bawe turiko turagusaba no kwemera, twebwe abana bawe turiko turagusaba no kwizera, twebwe abana bawe turiko turagutakambira ngo udukize, twebwe abana bawe turiko turagutakambira ngo tubohore, twebwe abana bawe turiko turagutakambira uhe imitima yacu umugisha wuzuye. Turakwisabiye utwumve neza mu byo turiko turagusaba. Mukama iri sengesho rifate nk'isengesho rikomeye, kuko rishingiye ku kwemera kutayegayega dufise. Iri sengesho ni isengesho dukoresheje mu masaha y'ijoro
imbere y'uko izuba ritamanzura, imbere y'uko umucyo uza, imbere y'uko umutwenzi w'imbwa useruka, imbere y'uko abarozi bazana isezerano ryo kwica no gusesa amaraso y'intungane, imbere y'uko abambuzi b'amahoro bahabwa ijambo. Iki ni igihe twebwe abana aho dufata nk'igihe cyo kwegera wowe Mukama. Nkundira ndaguha isengesho kuko rifise uburemere bwo gutezurira amarangamutima yanje. Erega niwe uri Imana mushobora byose. Erega niwe uri umwami wanje kandi uri umuremyi w'ijuru n'isi. Ndarengutse imbere yawe Mukama muri uyu muturuturu, kandi ndengukanye umutima uciye bugufi. Ndengukanye umutima ushoboye kwihana ibyaha byawe. Ndengukanye umutima ushoboye kwitandukanya n'ibisuzuguro bitandukanye. Ndakwinginze rukundo kigongwe, ndakwinginze mwami w'abami, ndakwinginze mutware uri hejuru y'abandi, wumva umutima wanje, wumva amarira y'uwo mutima, wumve gutaka kw'abana bawe muri aka kanya, kandi uku gutaka kwacu gufate nk'ugutakamba k'umwihariko. Muko nyene wabwivugiza buri kakiyandika ngo marira y'abana b'Imana ntiyigera apfishwa ubusa. Waravuze ngo abakwiyambariza mu kuri ngo ntiwigera wirengagiza ubutungane bwabo. Natwe turi muri bo kandi turagusabye ntiwirengagize. Mukama Yesu Kristo mukunzi mwiza, ndakwisabiye unyuzuza ubushobozi bwawe muri uwo muturuturu. Ahantu hose mfise intege nkeya, ahantu hose tugendana intege nkeya, bariho ugaragaza ububasha bwawe. Uyu mwanya mfashe mpiri ibibi byose, imigambi mibi yose, ibikomoka ku banyeshari, ibikomoka ku barozi, ibikomoka ku banyezigo, uyu mwanya ndabifashe mpiri byose, ndabigomera Yesu Kristo. Ibyo byose biburagiza amarangamutima yacu mu izina rya Yesu Kristo ndabyashe. Imigambi mibi yose ishobora kuba iriko irakorerwa mu buzima
bwanje, mu muryango wanje, mu gihugu canje, no mu buzima bw'abavukanye turi kumwe kuri iki gicaniro, ndayase, ndayisambuje, ndayiranduranye n'imizi, ntibagahuze ururimi mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo ndabihagarika kandi ndabitesha agaciro. Mana yanje, ndagusabye umpa amahoro arengeye ubwenge bwose, ukingire ubuzima bwanje n'ubw'abankikije, umpe inkomezi zo gutsinda ibigeragezo byose, unyegeze mu ngoma zawe Yesu, kandi unyereke inzira nzogendera. Dawe wa twese ubyagiye mu ijuru, nk'uko byanditswe ngo ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge bya twebwe ubwoko bwawe. Turakwitakambiye Mukama, turakwisabiye nyagora ku ngoma, utwereke umuco. Dutabare no mu gihe ububasha bwawe tubona umenga buri kure yacu, wowe nutugire neza. Tugire umugisha. Ndakwinginze nyagora ku ngoma, utwuzuze mutima wa mweranda, aza duhindura amateka, ahari umwijima haba umuco, ahari amahane haba amahoro, ahari ububi haba ubwiza, turonke ubwizigwe, dutandukane n'ibyaha bibyara ibyago. Ingoma na mutima mweranda duhindura imitsima, ngwino twigishe kugendera mu bugororotsi, ngwino twuzuze ibyiza byawe, kandi agushimiye ko wumvise gusenga kwanje, kandi izeye ko atagisumba ijambo ryawe rigiye kutubohora. Icyo tugusabye cyose Mukama, tugisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mukama yumva gusenga, Mukama yishura amasengesho. Umukama ntabura uko abigenza.
turinde ibidutetereza, turinde ibitwonona, turinde ibidukoza isoni, turinde ibidusuzuguza. Duha umugisha wawe, duha umugwiza wawe, duha umunezero wawe, duha ubwiza bwawe, duha ubwizigirwa bwawe. Kaba Yesu Kristo mwungere mwiza w'ubuzima bwacu. Ni wowe wenyine ushobora kudutandukanya n'icyitwa igisuzuguriro, umubabaro, agacinyizo n'ibindi. Tugirire neza. Wowe dawe uri Imana mushobora byose, turabizi ko hari n'igihe bitubako mu ijoro tukagira indoto mbi zikatuvuna umutima. Ibyo byose turabyibohojeko. Turaje imbere yawe n'imitima yacu yose. Tuje kukwambaza muri iri joro, muri uyu muturuturu, kuko wowe uri ubuhungiro bwacu, ukaba inkomezi zacu. Ko niko wabyandikishije muri Zaburi ya 23. Umwanditsi wayo yaravuze ngo naho noba ndiko ndagendera mu kabande k'umwijima w'urupfu, usingira ubwoba. Ndagusabye ukure mu mutima wanje ubwoba bwose, ubwoba bw'ijoro, ubwoba bw'indoto mbi, ubwoba bw'ibigeragezo, ubwoba bw'iminaniro, ubwoba bw'ejo heza hazoza, ubwoba butuma ubwonko bwacu butaruhuka neza. Ntukize ubwonko bwacu indoto mbi, cyane cyane iziteye ubwoba n'izirimo inyamaswa. Dukize Mukama ibibi bigundanira mu marangamutima yacu. Dukize Mukama umutekano muke dufise mu mitima yacu. Dukize Mukama inyatsi no gukiranirwa dufise mu biganza byacu. Dukize Mukama icankiro tugendana. Tugumirize imitsima, turinde mu ndoto zacu iziri nziza, uduhuze na zizirimbutse kure ku buzima bwacu. Duhe kuruhuka neza mu izina rya Yesu Kristo. Utwuzuza umutekano n'icyizere cyiza c'ejo heza hazoza. Duhe umutima mweranda agumane natwe.
udukingire mu mwijima w'ijoro, umurikire imitima yatuye ubwo bwoko bwawe. Ndagushimiye kunyumvishe kandi umwingiye, ubu ndaryama mfise amahoro kuko uri kumwe nanje, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mukama duhezagire, Mukama tubohore, Mukama dutere iteka, Mukama tunezereze, Mukama turinde impanuka, Mukama duha umugisha, Mukama duha umugwiza, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, bitubeko kandi bigira ubuzima muri twebwe no mu bo dusabira bose. Amina. Imana ibahe umugisha.